aze munkundire tumwakirane muhaguruke twakira ijambo tuba twakiriye umukozi w'Imana. Kare Haleluya. Ariko ndababwira nitwa Jean Paul Amede Nizigama, mwakiri ntasho zivuye muri Kingdom Impact Church, niryo shengero je nsengeramwo. Haleluya. Imbere yuko mbandanya hari ibintu umuntu adashobora kwirengagiza. Pastor, nashaka ndagushimire. Reverend, nashaka ndagushimire mu buryo bw'umwihariko kuko waranyakiriye, ariko uhejeje kuvuga ijambo ngo mapenzi kizunguzungu, gravity mwaramboreje n'urukundo. Hano hantu nahabonye ubwiza bw'Imana kandi hamwe nabo mukorana bose. Shaka ndagushimire bivuye ku mutima. Ndashaka ndagushimire cyane kuko wari kurabivuga ngaha, je ndibuka umbwira ko nzohagarara ngaha imbere y'ubwoko bw'Imana. Naragize ubwoba, atari ubwoba bwo guhagarara ngaha, ariko ari ubwoba bwo gutinya Imana. Kuko dimanche ya mbere nk'uko Revera yabivuze, mu ikoraniro ry'abera nk'uku kwishengero nk'iri, si dimanche yo gupfa gushira mu biganza by'uwari we wese. Haleluya. Kubw'ico Pastor, wumve ko ndakubasha, wumve ko ndabubashe mwese muri ngaha. Mwumve yuko umugani wa Paulo sinje n'amajambo y'agakura, ntaco mfise je no babwira, nta na kimwe mfise je no tegura ngaha ngo ndababwire ngo ndabeme. Ntabwo turi ngaha muri business zo kwemezanya, ntabwo ndi muri marketing ngaha, ariko ndasaba data wo mwijuru kugira ngo aze kuganiriza umwe hagati yacu, bivanye naho uri n'urugezo uriko n'ivyo urimo n'ivyo uri kuracamo. Ndasaba ngo data wo mwijuru, mwemu yera wenyene, aze kuvugana n'ubugingo bwawe. Je nta na kimwe mfise mvuga, nize ivyo kumenyesha makuru, communication de masse, journalisme. Nshatse kuvuga birashoboka, ariko iki sico kibanza cyo kuza kubikorera mu exercice, kuko ngaha hamwe muri abantu bubahitse cyane, mwiteguye muraza kugira ngo mwumve ico Imana bafise ko kuruno muri kano gatondo. Rero sinshobora guhagarara ngaha ngo mfe kwivugira ivyo arivyo byose. Rero mwumve yuko ndabubashe cyane ngaha. Rero ikindi naco nkuko Reverend bishikirije, ejo tuzoba twagiye, yambwiye ngo sindabavugire kandi ngomba kuvyubaha. Namba murakoze cyane ko mayi uburenganzira. Rero abo turi kumwe nabo bantumye kugira ngo nshobore kubasezera. Twari kumwe na Madame Pasteur wacu Evelyn Nibigira, ntiyashoboye kuza ngaha, nawe yagiye muri Vivante kuko kuva aza ntiyari bwajeyo. Urumva niho mpamvu navuze ati mwaratuboreje, twaguma tuza ngaha tukibagira. Nk'ubu nkanje ndafise kera nasengera muri Methodiste, vyaranse konja yo nguma mpanga ama programme bikanka, ariko ndashima Imana yuko yampaye kano kanya kugira ngo dushobore kuganira ijambo ryayo kuri uno munsi. Rero ndasaba ngo dusome amajambo make ku byo nshaka ko tuganira ko, nkuko nababwiye ni intango z'umwaka n'indwi ya mbere y'umwaka, Imana ize kuvugana namwe. Haleluya. Reka rero dusome ijambo. Ndasoma amajambo y'Imana abiri. Reka mbanze nisegure ku kintu. Nimwumva ndiko ndacishamo ururimi rutari Kirundi, suko ari byo nagambiriye. Suko ari byo nagambiriye, nuko ari rwo rurimi dushobora kuba ari ruri hafi ya bino bikorwa, ariko ndaza kugerageza kandi sivyo. Rero turaza gusoma muri Matayo 8:20 kuva kuri 23 gushika kuri 27. Turasubira no gusoma muri Yona ku murongo igice ca mbere kuva ku murongo wa 4 gushika ku murongo wa 13. Kumbure n'amajambo atari make duhava dusoma, ariko ngera tuyasome mu bubangutsi. Gice 8 muri Matayo kuva ku murongo wa 23 gushika ku wa 27. Na haravuga ngo, uyu ni Yesu bariko baravuga, atambukira mu bwato, abigishwa biwe baramukurikira. Haza igihuhusi gikomeye mu kiyaga, mbere ubwato bwari bugiye kurengwa ko n'imifunda, ariko we yarasinziriye.
baraza baramukangura bati mwami dukize turapfuye. Arababaza ati nigiki kibateye ubwoba mwabafise ukwizera guke mwe? Buno aravyuka azibiza inguza n'ikiyaga, haba agahwekere rwose, maze abo bantu baratangara baravuga bati ubu n'umuntu ki umuyaga n'ikiyaga ko bimwumvira? Haleluya, haleluya. Reka dusome ayandi majambo. Hari umuntu yoba azi gusoma ikirundi neza yihute muri Yona ko dusoma imirongo itari mike igice ca mbere kuva ku murongo wa 4 gushika kwa 13. Amen. Haleluya. Mikro ni muyigabanye gato muhereza inkomezi. Yona igice ca mbere kuva ku murongo wa 4 gushika kwa 13. Okay. Rimwe Yona igice ca mbere ku murongo wa 4. Haranditswe ngo maze Uhoraho asuka umuyaga ukomeye mu kiyaga, haba igihuhuta c'inkomezi mu kiyaga, ubwato bushaka kumeneka. Manuke. Abasoza baratinya, umuntu wese yambaza Imana yiwe. Baterera mu kiyaga ibintu vyabo mu bwato ngo baburemurure. Ariko Yona we yari yamanutse mu gafuruka ko mu bwato gahera epfo, yigaramiye yisinziriye. Nuko umuntu w'ubwato aja hari aramubaza ati wabaye ute gawagikaza tiro we? Vyuka wambaza Imana yawe, kumbura Imana yodusubiza ku mutima ntidupfe. Bose baravugana bati nimuze dufinde tumenye utumye duterwa ibi vyago uwo ari we. Nuko barapfinda, ubufindo bwerekana Yona. Baca baramubaza batenda utubarire utumye duterwa ibi vyago. Ukora igikorwa ki? Uruwa hehe? Uruwo mu kiye gihugu? Urubwoko ki? Arabishura ati ndi umuheburayo nubaha Uhoraho Imana nye n'ijuru yaremye ikiyaga n'imusozi. Maze abo bantu bafatwa n'ubwoba bwinshi baramubaza bati vyukoze ibi ni biki? Kuko abo bantu bari bamenye ko ahunze Uhoraho kuko yari yabibabwiye. Baramubaza bati tukugire duti ngo ikiyaga kitureke kibagahwekere, kuko ikiyaga ciyongeranya gusuriranya. Arabishura ati nimunterure munte mu kiyaga, niho ikiyaga cobabera agahwekere, kuko nzi yuko iki gihuhuta c'inkomezi kibahora jewe. Manuke. Ariko abo bantu barushiriza gusoza ngo bagaruke hakuno imusozi, ntibabishobora kuko ikiyaga ciyongeranya gusuriranya kirabananira. Haleluya. Yeah. Manuke. Naho nyene tugeza imana waho umugisha. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tugiye kuganira mu mwanya muto cyane aya majambo. Dusomye inkuru zibiri. Turiko turabona Yesu ari mu bwato na Yona ari mu bwato. Situation zisa. Uzirabiye ngaho ni situation zasa kuko bose bari mu bwato. Kandi bose bategwa n'imifunda mu bwato. Aba bantu babiri bose bari muri situation imwe. Jambo ndiko ndategura iri jambo numvise umenga ndashaka kubahamagarira ni gute dushobora kwipositiona muri 2026 turiko turavansa aho kugira umwaka uratanguye, ni gute twokwipositiona kugira twavanse neza muri uno mwaka. Aho uri aho ndi twese turakeneye gufata position nyazo kugira dushobore kwipositiona kugira ngo dushobore kubandanya muri uno mwaka w'2026. Ariko baratandukanye, bose bari muri situation imwe, ariko hari ikintu gitandukanye kuri aba bantu babiri. Yona yarahunze. Haleluya.
Imana yari yamuhamagaye iramutuma ku bantu b'Ininewe, ariko Yona ajya mu bwato kubera ko yari ahunze icyo Imana yamutumye. Haleluya. Ariko Yesu nawe yari mu bwato kubera ko yari kwaragamburukira, yari kuri mission y'Imana data yari yamutumye. Haleluya. Abo bantu babiri rero, izo nguza zose ziriko ziraza zari zifise ivyo zifatiyeko. Inguza zaje kubera ko Yona yari ahunze umurimo data wo mwijuru yamuhaye. Ariko Yesu inguza zaje suko yari ahunze, ariko ni kubera ivyaremwe vyose ngo nibimuha icubahiro. Amazi yararavye avuga ati none ko turi ngaha hamwe n'uwaturemye tuvyifatamwo gute? Niyo mpamvu ushobora kuvuga ati Yesu hari ukuntu nawe atabi, ni gute ashobora gusinzira ubwato? How? Ni imifunda gutu uronye itiro. Namba hari ikintu nanka jewe sinzi koga, mba muri Australia dukikujwe n'amazi, mfise umwana w'imyaka 8 akunda koga. Jewe ngiye mu mazi ategerezwa kugarukira ngaha, aho nzi yuko nihagira ikiba ndaza kuvayo niruke. Muce mumbwira rero imifunda Yesu agasinzira aye tu gute ushobora gusinzira mu mifunda ubwato bugenda busubira? Ariko kubera ko yari muri autorite nk'Imana, kubera yuko yarazi mission, ariko we ni yarazi imifunda. Abantu nk'abatwebwe kumbure bari kuba bari kumwe nabo, twari kuba turiko turafata twigwanako. Ariko Yesu we mugahwekere kenshi itiro, urashobora kwibaza ati Yesu naweye hari ukuntu vraiment, hari ukuntu. Ariko Yesu mu bumana bwiwe bwose yari mu kibanza cyo mu mwanya wo. Imifunda yararabi kavuga ati nyene kuturema yaje, reka biumvikane yuko nyene kuturema yaje. Niyo mpamvu uri kurasoma iki gice baravuga bati ngo bo barakanguka kubera ntibatahuye impamvu ki iyo mifunda ishobora kuza. Niyo mpamvu abigishwa bo bavuze bati nawe avyutse ni nkaho yaba ati mweye bitugani, ni nka mu nkomera iki mwitiro. Narinduhutse muri aziyo twari tuvuye mu gikorwa, narindonsa akanya ko gusiesta imbere yuko dushika iyo tugiye. Ariko rero ni mute ubwoba niki? Turi kumwe ibi yaba muzi wo muri kumwe, aya mazi ntaba bateye ubwoba. Ibi bihuntu muri ko murabona niba bibateye ubwoba, kuko we gusa Yona Yesu we yarahagurutse gusa hasi aravuga. Abo bari kumwe ngo uyu muntu n'umuntu ki? N'umuntu ki? Amazi adafise amaso, adafise amatwi, adafise n'ikintu kimwe. Imifundi kamwumvira igaceceke kanuma ati yavuze, the boss yavuze, umwami w'abami yavuze, uwaturemye yavuze, papa yavuze, reka duceceke kuko yavuze. Bivuga yuko situation umuntu arimwo na autorité ufise iradetermina ngene witwara muri situation urimo. Autorité ufise mu Mana, sindiko ndavuga autorité duhabwa n'igihugu niki na aho uri hose. Autorité ufise iradetermina ngene witwara mu kibazo wo burimo. Niyo mpamvu muri uno mwaka ubwo tugiye gutangura ndiko ndababwira nanje nibwira. Haleluya. Urumva imi kamera urumva ujya urabona ko ari kirandaba, ariko ngiye ngaha akubita swata, sivyo? Ariko ngumye ngaha nababwiye ni kwipositiona aho Imana igukeneye, aho ikurondera ikakubona. Kwipositiona aho Imana ivuga ati aho uri hose ndashaka kukubona, ijisho ryanje ribe kuri wewe muri 2026. Ndashaka nuve muri focus yiwanje, nuve muri focus aho nshaka kukubona. Hari igihe Yona yari yibajije ko yahunze Imana, yari yibajije ko yahunze uwari yamuhaye mission y'igikorwa yaragiyeko. Ariko Yona ntiyamenya yuko uwamuhamagaye niyo yahungiye ijisho giwe ririyo, niyo yahungiye yibaza ko imifunda iraba myinshi cyane, imifunda iraba myinshi. Yona yibaza ati
ebana mwebwe hejuru abari muri upper deck mu bwato hejuru n'ahandi hasi abari yo hejuru mwebwe jewe ndazi ico nakize kandi sinshobora kuza kubabwira ngo tubigenzu yarazi ico yakoze kandi yaratahura situation iri kiraba muri ubwo bwato akavuga ati aha ndazi ko ari kubera jewe mwumva ingene Imana ishobora gukoresha n'abapagani ngo aba bantu bari bafise ngo barambajije ngo izindi mana zabo barazambaza ariko ngo bakora ubufindo none mushaka kuvuga ko atari Imana yishuye kugira pointing kuri yona still mu bantu basenga ibigirwamana Satani niwe mukozi wa mbere w'Imana adafise agahembo Satani n'umukozi w'Imana ariko atagahembo na kamwe afise haleluya kuko ngo aba bantu bari bafise ngo barambaza izindi mana zabo barazambaza bamubonye yona ati we ati vyuka ati nawe ambaza Imana yawe kandi uravye aho bari ko barandika bavuze ngo ambaza Imana yawe bayandika i na majuscule ariko utundi tumana twabo batwandikana i minuscule kubera bari bazi ati yona Imana yiwe nawe atangiye kubabwira uwari we ni haleluya ariko arababwira uwari we yona yo mana isiniju kizire ko twinyegeza muri 2026 nibakubaza niba buri no mu kazi kwa kundi umuboss azati turiko turapangana idiri n'amafaranga ati urumva gusa nugira gutya ibi turaje turonka 80 million je nawe tugabura ariko mubwira ati kirazira jewe ndi umwana wisumba byose jewe ndi umwana wuhoraho ndi Imana jewe nubahuhoraho mu ijuru 80 million kumburere kandi yahusha ubu ariko ndazi ko data mfitiye vyiza mu kiganza ciwe ndazi ko data mfitiye ivyo yanegekanije mu kiganza ciwe ndazi ko data amfitiye imigambi myiza kumbure sintahura ngo kuko imigambi mfitiye ngo ari myiza nshobora kuba ntayitahura muri Jeremie 29:11 Imana ni kubwira imigambi ngo ariko ngo ni myiza ngo niyo kutugirira neza ni amahoro nibiki vyose dushobora kuba tutayitahura ariko imigambi y'uhoraho ni myiza haleluya rero ndashaka kubahamagarira reka tuyipositione neza muri 2026 Yesu yari mu bugombe bw'Imana data yari muri volonté y'Imana niyo mpamvu atatewe n'ikibazo c'imifunda yararimwo niyo mpamvu imifunda atanakimwe yamubwiye kubera ko yarahagaze mu kibanza cyo yarahagaze nk'uko ikamera ihagaze gutya igashobora kundonka ngenda ngaha irambona nagenda ikambona nagenda ikambona ariko ntanguye kwihisha nk'uko Yona yari ko arihisha uri kurahunga Imana uri kurava mu bugombe bwayo uri kurahunga ico yaguhamagariye nta nkeke imifundi zo gukubita nawe aho uhungira hose ukava mu bugombe bw'Imana imifundi zo gukubita imifundi zo kunyiganza huri ariko reka twese twiyalinye twipositione imbere y'umugabo w'abagabo imbere y'Imana muremyi w'isi n'ijuru ukumbura uko twagwanye muri 2025 hari intambara kumbura ushobora kutazogwana ngo utsinde uko twazitsinze muri 2025 ariko reka ndakubwire hari ikigwanisho kimwe kitegera haleluya hari ikigwanisho kimwe cyonyene rudenda uko twagwanye muri 2025 hari ikigwanisho kimwe nshaka kubabwira muri uno mwanya hari ikigwanisho kimwe haleluya nshaka kubabwira muri uno mwaka wa 2026 urashobora kuba waragwanye muri 2025 ukagira ibi bikanga ariko reka ndakubwire igihe cyose muri 2026 ikigwanisho kimwe bime kumbere mu rugo rwawe biriko biranka kumbure mu kazi biriko bigenda bicumbagira kumbure imifunda yo mu bundi bwoko mu bana mu biki mu rugo ishobora kuba ari myinshi ariko reka ndakubwire ni waja hasi rebo sandara makasende yebo yarabase Mana ndaguhamagaye wewe yerekane muri ibi bintu ndimwo aha kumavi vyose niho bizova haleluya vyose bizova ngaha kumavi yerebo sendere masakaya ugasegeye babawe akumavi hose niho ngo nitwiringi imikogote ngo nibiki ariko abamizirima bagira ngaha twebwe ni apa abamizirima baraja hasi bakagira gutya twebwe ni niyo 2026 nshaka kubahamagariramwo niyo nshaka ko twipositiona muri 2026 nta handi nshaka ko twipositione
aha akumavi tube mu bugombe bw'Imana mutima ni gushakamwe kuko ikibazo uri muno munsi autorité ufise uno munsi izo kudefinisa mu kibazo urimo autorité ufise uno munsi izo kudefinisa nambo ukwiye kuguma muri angle Imana aguhamagayemo. Haleluya. Yehoshafati ngenda kurangiza. Yehoshafati atewe n'abamowabu n'abamoni yari afise igisirikare yashobora guhamagara abakomanda abaki bose bakipanga amatable nk'uku bagafata ikarata bagatangura turumva bazananye ngaha na hariya atereka du position ijya batayo hariya du position ivyo yarabishoboye kuko yari umwami ivyo yarabishoboye kuko yari umwami ariko reka ndakubwira amaze kumva yuko bamukoraniyeko amaze kumva ko bamukoraniyeko aramenya yuko apa aha niho hari nyishu pastor 2026 apa ibindi bintu byose bure ntibababeshe bongo ibindi bintu byose apa usenge nimusenge dusenge ibihe biriko biraba bibi abantu turiko turarondera amahera ariko tukahibagira muzosome Matthieu 24 muzotahura ibihe turimo intambara ibihuha n'ibiki byose ariko reka ndakubwira nkuko pastor yabivuze ngaha nyene biboneka nk'ubikomeye Imana izohaturindira nyene biboneka nkaho umenga ibintu biriko biracumbagira Imana izotuzigama muri iki kibanza. Haleluya. Rero Yehoshafati haleluya Yehoshafati amaze kumva ingabo zamuteye avuga ati ibi birandenze ibi ndavye ingene bajya abantu ndabazi barakomeye bashobora kutovateka inga barashobora kudutsinda mu buryo bworoshe ariko cyane nubwo twobatsinda avuga ati Yehoshafati igikenewe imbere ya byose suko ntangura kugira ama strategie militaire suko ntangura gupanga ingabo suko ntangura gushira ku murongo ingabo suko ntangura kurondera ama blende n'imikogote n'imiki ariko ngo ikibanze muri ibi byose agira ubwenge bwo kurondera uhoraho mu nyonga z'uhoraho ndaguhamagaye kuri umugoro muri kano gatondo reka turondere mu nyonga z'uhoraho reka tuje ku mavi kuko ni inyishu zacu ziri twararondereye birashoboka ku 2025 twarondereye hatariho birashoboka cyane birashoboka ko twarondereye hatariho birashoboka ko twashatse kwigwanirira erega turi abantu d'après tout pastor hari igihe bitugora jewe ndibuka umupasiteri wanje yarakunda cyane kumbwira uno murimo wo kuvuga ijambo ry'Imana. Pastor nari meze nka Thierry ngaha niwe mvuga kubera ko ari we twigeze gukomunika rimwe nari meze nka Thierry mbwira ni pastor jewe n'ukuri urabona n'ama autorité menshi rero kurabwira umurongozi wawe ariko arakubwira ugashaka kurezona nawe ati pastor urumva jewe nize communication de masse et journalisme rero jewe n'utwongereza twinshi cyane ati rero jewe urumva ikintu nzokora ndashobora kuza kare nta kibazo binteye kuza gupanga intebe no kuzihanagura kamera ibintu nzobikora amaflyer ya eglise nzoyakora ikintu kijanye na media cyose nzogikora. Pastor arambwira ati genda usenge nambi ivyo ndiko ndakubwira ubona ko atari vyo cyangwa ivyo ndiko ndakubwira wibaza ko we bitakurimo hari ico bigutwaye none nusenga ariko ya makamera iyo yaciye ndacabikora ndashobora kuza kuri eglise nkategura intebe ndashobora amaflyer ndayakora n'ibindi byose ndabikora ariko ico yavuze Imana yari yavuganye nawe nico catsinze. Rero nanje ndashaka kubahamagarira abandi bose baragira hano sinzi izindi Imana aho bagira ivyabo sinzi aho bagira izindi ariko tuvuge bene data w'abamezerma hano bagira izabo hano bagira guke gatatu ku munsi ngo niko Mose yagira ngo
kandi namba bafata amakara bakisiga gutya kugira kaboneke kugira haboneke. Reka rero natwe izacu zibe hano turire turondera Imana turi hano, turire turondera Imana, ivyacu vyange tugara umuryango hano, turirira Imana, turondera Imana. Muri 2026 yaba uri umukobwa ukeneye umugabo azova hano, kuko kuranga birashoboka, ama connection ni meza, kumbure hariyo de connection divine, connection divine. Imana ikaguhuza n'umuntu igaca mu murongozi wawe, kuko Imana ntizozana ngo ngo sasa ngo ndagoma. Hariyo de connection divine. Rijya jambo none rivuga ati ngo Mana ngo nzoyobora intambwe z'ibirenge vyawe. None Imana yo kuyobora mu mahonero, ishobora kukuyobora ku murongozi wawe, ugasanga pastor acyakuvugishwa ko reverati umugabo wawe mwitege mu minsi 2 araje. Ivo connection divine. Ugahura n'uwundi muntu ati Imana irakugirira neza mu kazi kawe, connection divine. Ariko vyose ni hano. Reka tuipositione muri 2026 hano ari turiko turaronderera. Haleluya. Iyo ubunzi Imana, aho hanze imifunda ni myinshi bene data, aho hanze ingorane ni nyinshi, aho hanze ibiturondera ni vyinshi, ibirondera ubugingo bw'abana bawe ni vyinshi utabonesha amaso yawe. Vendredi ya lo 26 canke gutyo lo 25 naragiye ahantu muri veye, ngiye muri veye saa 6 y'ijoro sivuba, hariho ikintu c'ama frame amatara bari bashize bya bindi bagira amatara menshi, twicaye gutya ku murongo w'imbere, abana bamaze umwaka bagiye gucelebra imyaka 25 y'igikogwa, barategura amatara hose, kiriya light frame stage, kiriya kuri stage baragitegura bisa neza cyane. Hageze saa 6 n'iminota mike, cya kintu cyose n'ama ecran bakigwa ku baririmbyi bose benshi barakomereka. Niho narindi, siniko ndababwira ivyo nabwiye, niho narindi. Umukobwa yaragiye kuza gutya aririmba mu protocole ari imbere gutya, kandi uyu mukobwa yarafise inda ikirino, ariko turashima Imana ko ataco yabaye. Haleluya, haleluya. Ico kintu kiragwa cyose. Twari tugiye muri veye yo gushima Imana kuvyo imaze imyaka 25 ikora, kandi Imana yari nukuri uravye bari biteguye neza. Ariko icyo nshaka kukubwira, Satani ntabura kwivanga, ntabura ivyo ashaka kujamo kugira ngo ushobora kuba uri kuribaza ngo mimi naona niko tu bien, ngo mimi naona ngo nikienda ngo nikirudia ngo je mbona ngo niko tu bien. Hari igihe ugenda, reka ndangirize kuri iyi nkuru, hari igihe ugenda ariko ugasanga buhoro buhoro uri kuramungwa buke buke, kandi umuntu atangiye kumungwa buke buke abakiza muri eglise, umuntu atangiye kumungwa buke buke abakivugana na bene data, utangura kumva ko yatangiye kumungwa, agatangura ati none pare mu grave tunapona, ati je nsigaye mbona hari ibintu bitagenda neza. Sukuyo bifanye biende bien, nibiki uri kuravuga ngaho, nibiki uri kuravuga. Ingo wiyadresse ku burongozi, ebana pastor ABCD nigikinofa, be part of the solution. Hallelujah. Nimube inyishu, mureke kuba ibibazo. Abakozi b'Imana birirwa nga akumavi mana namwe mwaza bombe ugasanga munafanya hata pastor endi mu vacancy na bibi yake. Bana kuchoke bitu gani? Nukuri nimureke tube kuba inyishu, tureke kuba ibibazo. Rero iyo abantu batanguye kumungwa bibi bibazo. Ndiko ndarangiza. Hari umugabo umwe yari afise inzu nziza cyane, mushobora kuba mwarumvise kano gakuru. Hari umugabo yari afise inzu nziza cyane, ntiyashaka kwigurisha. Haza umuntu amuha amafaranga menshi cyane kugira ngo agure iyo nzu yiwe. Umuntu ambwiye ati bana iyi nzu yanje nubwo wogira iki ntashobora kugurisha. Umugabo araza
yongera ko amafaranga amuha n'ibindi bintu, amubwira ati jewe ndashaka kugura ino nzu yawe. Ubundi ati n'ukuri mu inshuti yanje reka kwirusha, sinshobora kuguha ino nzu yanje. Ubundi akagenda agaruka. Umunsi umwe abonye vyarangiye vyananiranye, avuga turazi icyo nshaka runo ruhome rwonyene, inzu yawe runo ruhome rwonyene ndiko nshaka kugurira. Umugabo atoyaye, uruhome rw'inzu niko ushaka kugura? Atoya, sinshobora, inzu ni gwanje. Noneho vyakabaye kera, wa mugabo azana umusumari aramubwira ati jewe ndashaka umusumari kuwukubita hano ku gihome, ngura umusumari ari kuri mu nzu yawe. Hari kibazo? Umusumari ku mafaranga yose ukeneye, je nshaka kugura uyo musumari gusa, ndawukubite mu nzu yawe aba ari wo ngura wonyene uwo musumari. Nimwibagende ko ndababwiye ati umuntu atanguye kumungwa gake tujana, sivyo? Uyo musumari bawukubise mu nzu, awukubise ku gihome, wa mugabo baramuharurira amahera, baramuha amahera yiwe. Wa muntu akaza akavizita umusumari wiwe, anaenda kesho anarudia, anaangalia musumari, anaenda. Ikindi gihe agenda azana ikintu yafungiye mu gasandarusi, mu kagunira, tapfuye, kinuka, kibora, akaweka ku musumari wake. Musumari ni wake nyene. Ati reka ndakubwire, ati iki kintu kiriho kiranukira mu nzu yanje. Inzu ni gwawe, je naguze umusumari wonyene, nta kindi kintu naguze muri ino nzu, naguze umusumari wanje. Rero ndawumanitse ko ivyanje, hari inzu yawe natwaye. Ariko rero umunsi umugahera, wakwinjira mu nzu yawe, wagaruka mu nzu yawe, gushikaho wa mugabo yanze arayiheba. Sinshobora kuba mu nzu inuka gutya, sinshobora kuba mu nzu inuka gutya. Nawe ndiko ndarangiza, à quoi tu es en train de céder? Nigiki uri kuraseda? Nigiki uri kuraseda? Nigiki uri kurahinzira pole pole? WhatsApp zisigaye zidutwara umwanya muri eglise n'amastati, agasumari. Facebook muri eglise ugasanga umuntu yaje muri eglise aguma scroll, urazi gutya, agasumari. Muri famille umugabo n'umugore mwahora mu ebana sheri shushu, telefone mukabanza mugashira hasi umwashitse mu nzu, ari ugasanga ubu unoneho nzanira amazi. Agasumari niki uri kurahinzira utabizi? Niki uri kurahinzira? Nuwahe mufunda uri kuraha ikazi utabizi? Nuwahe musumari uri kuraha? Ndashaka kukwibutsa, nigiki uri kuraha inzira muri 2026? Ntacimana idashoboye, Imana ibahezagire cyane.